Nile Sports TV. Ukagenda kuraba uno munsi ni Vitaro nayo nubwo ariyo equipe ifise ibikombe vyinshi. Vitaro nayo no mwaka ubona inyuma yo mwaka zo gutwara ikombe bari kumwe na ba Fred ariko no munyezamu wabagiye mu Rwanda. Ona ko Vitaro nayo yasubiye inyuma. Uko biratangaje ego nivyo barabisomye mu bitabo Vitaro kagazina Vitaro LP4 ariko ego nivyo bakafise aho kavuye kuko murazi ko ihiganwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatanguye 1963 buryo umukino no musi première division ufise ibikombe vyinshi ni Vitaro uko Vitaro ufise ibikombe 21 mu gihe iyindi migwi ikirakira no musi ibakurikira usanga ifise ibikombe nka bitatu bibiri kimwe kuko ico gihe Dastera Matutina nizo wasanga ziko zitwara ibikombe hasi hejuru izi zamanye ma fantastic izi nazo zigikina umupira w'amaguru benshi harana n'abatabonye imigwi ariko kuviganwa rikiri ry'umupira w'amaguru riba hari imigwi yari fatiye nk'izi za Stella Matutino za Manyema Fantastic za Espoir ndetse buriya na Muzinga yamaze gutwara igikombe ca Primus League rero no musi genda kuraba no musi Vitaro mu migwi gikina ni yiyoboye ifite ibikombe 21 mu gihe Interstar ifite ibikombe bitatu Message Dongozi barayinganya na Interstar ifite ibikombe bitatu za RB Academic ifite ibikombe bibiri mu gihe Aigle Noir ifite igikombe kimwe yatwaye saison 2018-2019 za Buhamuru ni kimwe za Flambeau du Centre ni kimwe za Olympique Star ni kimwe rero Vitaro ufite ibikombe bigira ko 21 ariko no munsi kibanza urimo ugasanga urugigana no kuja muri Big 4 sikintu ciza ni baraho uburongozi bagarukane inguvu za kera kakajambo Vitaro P4 kasubire kagaruke kandi nkuko vyahoze. Nile Sports